Shalom shalom abari kure n'abari hafi Mwami Yesu Kristo aho umugisha cyane. Murambabarira uyu munsi ijwi ntirimeze neza, ariko nta kintu na kimwe gishobora kuza kibuza igikorwa c'Imana. Yesu nashimwe. Uyu ni wa mwanya mwiza cyane Imana yatugabiye, mutoyi cyane ukuja imbere y'Imana, tukayishimira cyane ko niba yaturinze, hanyuma tugaca tuyiragiza, tukayiha ibyacu tukayitumira mu buzima bwacu kugira ngo twitange wa mugwanizi Satani. Hari ibintu byinshi aba yateguye kuri twebwe, ariko iyo twegereje Imana iraturinda ikaza ikabana natwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi umurongo twifashisha wanditse muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 24, haravuga ngo ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yogumwa kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Turifatanye n'ijambo ry'Imana ryanditse muri Yosuwa ibice 24 ku murongo wa 15, haravuga ngo kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko jeho umurongo niwo shaka cyane, ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Abantu baramwica bati guheba Uhoraho ngo dusabe izindi mana biragahera. Yesu nashimwe. Dufatanye kandi n'indi jambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa ibice 20 turahera ku murongo w'indwi, haravuga ngo ku wa mbere w'iminsi indwi dukoranira kumanyagura imitsima, Paulo ayaga nabo agira ngo buce agenda, atevye mu majambo ashitsa mu gicugu. Maze hari amatara menshi mu cumba co mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye, kandi mwidirisha hari hicaye umusore yitwa Eyutuko, aremerwa n'itiro ryinshi. Maze Paulo arushije gutevya mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mu nzu yo hejuru ya gatatu, bamuyora ahwereye. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ibyo ritubwiye birumvikana cyane. Bona usaba abami babiri, nta usaba abami babiri, kuko yankumwe agakunda uwundi. Yesu nadufashe cyane. Nushobora kuvuga ngo urakunda Imana ukayifatanya n'ibindi by'isi bitagira akamaro. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ngo urahitamwe. Nushobora kuvuga ngo urakijijwe umuntu w'Imana, hama ugakora n'ibizira, ibyo bintu ntibifatana, ni kimwe. Sote urakizwa neza, ukegera Imana yo mwijuru, ukaja mu murongo mwiza wa Yesu Kristo, canke ukaja mw'isi noneho ukaguka umupagani, ukarindira urubanza rw'umusemerero. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Daniyeli ibice 12 ku murongo wa 3, havuga ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ufite cyane kuri uyu murongo, abagize ubwenge bazokwaka nk'inyenyeri. Mwene data, ndagusabira kugira ubwenge uyu munsi, umenye inzira uhitamwo. Niwibeshe cyane gose ngo uri mu nzira y'Imana, kandi umutima wawe uzi neza ko hari ibintu bangikanya n'Imana yawe. Yesu nadufashe cyane. Mwene ndakwinginze uyu munsi wigira inama mu mutima wawe yo kutabangikanya Imana yawe, ukaja mu nzira ya nyayo y'ukuri. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryo mu byakozwe n'intumwa ryatubwiye ku musore yitwa Eyutuko. Eyutuko yari umusore yari kumwe n'aba Paulo igihe bari kavuga ijambo ry'Imana. Baratinda bagera mu gicuku, bakirika bamanyagura imitsima, Paulo ayaga n'ababwira ijambo ry'Imana. Ngo mwidirisha rero Eyutuko ntiyari yiyicariye. Yesu nadufashe cyane. Beneda, iki kintu cyo mwidirisha Imana yakinyigishije ko ubundi bushasha. Nukuvuga ngo mwidirisha murabona umuntu inzu ukuntu ibimeze, na cyane ko yari etage. Uwo musore ashobora kuba yarumvise indani mw'ico cumba hariko haramwetufa, hapfunganye n'umwuka ari mukeyi cyane, akavuga ati reka nicare mwidirisha ko ari no mwijoro nisamira akayaga, kumbure ntawamenya. Canke akavuga ati hano hantu hariho view nziza, reka nicarire mwidirisha nze ndakubitiza akajisho ndaba uturengana hanze, utubera hanze, numviza n'ijambo ry'Imana. Yesu nadufashe cyane.
ariko ibyamubayeko mwabibonye, yaratibutse hama bamuyora yahwereye. Yesu nadufashe. Mwidirisha bene data si heza, si vyiza kwicara mwidirisha. Nukuvuga mwidirisha ni hagati, ukaraba ivyo hanze, ukaraba n'ivy'indani. Nukuvuga ngo ugashaka kuba mu nzu y'Imana kandi ugashaka no kuba mw'isi. Yesu nadufashe cyane, ibyo bintu ntibikunda. Uri hagati na hagati uragwa, urakoroka, kuko nawe usaba abami babiri. Kandi ikindi nagira ndabamenyeshe, ntushobora kwibesha ngo uri umuntu w'Imana ufatanije, ahubwo no kuvuga ngo niba hari ibintu byo mw'isi bikurimo uri uw'isi. Wowe wibwira ngo uri hagati na hagati, ugashaka kuba umuntu w'Imana, ugashaka no kuba umuntu akora ibyo mw'isi. Ntibishoboka, ntibibangikana. Niba wahisemo gukurikira Imana, ja mu nzira y'Imana, uyiyegurire. Abantu tumaranye iminsi murumva cyane, nkunze gushimangira cyane ikintu cyo kwinjira mu Mana neza, ikintu cyo kwegereza Imana. Nuko ari Imana yanyigishije ko cyane bikomeye muri iyi minsi, nuko ari Imana yanyiyerekeye. Bene data, ndiko ndabategurira intahe ikomeye cyane y'ibintu byambayeko. Nukuvuga ngo umuntu azubwenge ahitamwe inzira y'Imana. Umuntu azubwenge nakuvuga ngo ugiye gufatanya, bagiye bagomba gufatanya, barahuye n'ibyago bikomeye cyane. Abantu bagenda bafatanya, abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana, ariko ugasanga ingeso zabo, ingeso ziva kuri wa mugwanizi Satani, abenshi muri bo barakenyuka. Yesu nadufashe cyane. Uyu munsi n'umunsi wawe guhitamo mwene data, ukagira ubwenge, ukaraba ugapeza rapurero contre, ukaraba uti none hano hantu ndi ubwo si mwidirisha, bebasha konsekansi zizomba ko nizihe. Yesu nadufashe cyane. Uyu munsi ugira imigabo mu mutima wawe yo kugendanira Imana yonyene, yo kureka kubangikanya Imana yo mwijuru n'ingeso mbi zawe ziva kuri wa mugwanizi Satani. Yesu nadufashe cyane. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, urera uragororotse, urakomeye Mana. Turagushima ingene tugiriye neza kino gitondo, twongeye kubona tuvyuka Mana. Nta kintu kimwe twakoze kugira ngo tuvyuke, ariko n'ubuntu bwawe butagira akagero watugenda uhabwa icubahiro. None Mana, ijambo ryawe uyu munsi ritwibukije kukugendanira wewe wenyene, uko ari we soko y'ubugingo budashira. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, uyu munsi icoma abantu bariko barankurikirana hamwe nanje, tukagira imigabo mu mitima yacu yo kugendanira wewe wenyene nyakubahwa, yo kugendera mu nzira zitunganye mw'izina rya Yesu Kristo. Kuko bakubangikanije bagiye bagira ibibazo bikomeye, bananiye na Safira barapfuye bakenyutse. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, ndakwinginze udufate ukuboko Mana, kuko muri runo rugendo nta kintu kimwe twakwishoboza tutari kumwe nawe. Uhoraho Mana data twese uri mwijuru, utugire neza ubane natwe. None Yesu tukweretse uyu munsi Mana yo mwijuru ni munini, nta kintu kimwe Mwami Yesu Kristo twakwishoboza na kimwe utabaye hafi yacu. Turakwinginze Mwami, nguze ube mu byacu no mu bacu mw'izina rya Yesu Kristo. Gendane natwe, udufate ukuboko, ijisho ryawe ry'imbabazi ritugumeko, wirukane imyuka mibi n'abadayimoni mw'izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana uturi ibitari ibyawe mu byacu. Mwami Yesu Kristo turakwinginze utugire imbere zako umuriro. Mwami Yesu uje imbere yacu natwe dukurikire programe zose Mana yo mwijuru, abarozi genga protokoli bijuru, maze Mana yo mwijuru twe tukora ibyo ushaka gusa. Utugire neza Mana, ikishije byose mwe mwera mufasha abizera, ngwino ugendane natwe, utwigisha ibyo kwirinda icyaha, ukomeze ubana natwe muri byose na hose. Ikirushije byose uzoduha ubugingo budashira. Urakoze Mana ko byumvise kandi kubikora, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo Umwami wacu ndabisavyemo, amena. Murakoze cyane, saba umugisha.